umunsi kuba tudafite morogo n'ikibazo mw'imbeho kamvuge bellissima. Asante sana. Yes, ubona rero ni PJ Classic FM, ubona yuko ni classic vibes, ubona ni ibintu bisa neza, ubona yuko ni Masterland, ni Kadie. Novuga yuko turabaha ikaze muri PJ Classic FM Masterland. Yes sir. Twizere ko meze neza cyane. Informé and informé. Nta kibazo na kimwe. Yes. Nuko ku rundi ruhande mwiriwe neza cyane Kadie. Mwiriwe cyane, murakoze kutwakira. Yego. Mumeze neza. Meze neza cyane. Turabakiriye iwacu mwisange. Yego, turisanze. Merci. Umvise umuriri. Wakumvise none? Umvise umuriri. Cyangwa se ho warurigadiriza. Wakumvise? Turabakiriye we ku musozi. Akorakazi. Be nahereye he? Yo note nahereyemo ayumvise. Akorakazi. Yes, ni umwanya mwiza rero novuga yuko abashitsi bacu baje tuganire ibikorwa bariko barakora turabizi bose turazi yuko arabaririmbyi umwe n'umwanditsi undi n'umuririmbyi ariko muri no minsi novuga yuko turiko turabona bose ariko arinjira muri kategori yo kuririmba kimya kimwe kebuke gusa ako je nsabe Masterland turamukiriza abantu bose muri rusangi abakunzi bisamiriza PJ Classic FM amaze kumva ko turi kumwe n'abasaza hano. Mwiriwe cyane abakunzi ba PJ Classic FM abo muherereye hose mu gisagara no mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Twifuriza weekend itagase, weekend ya bien, weekend kuruhuka, weekend kunezerwa. Vyuzuye bidacagase. Nakabeho keza keza. Kabeho ni keza. Jenganje kabeho menga ni kaza kaba keza. Ni keza kuko ikiwacu Kadie modere, c'est que na kiburaya. Ikiwacu gatuma tuwa relax tuwa bakitaga la fraîcheur. Kabeho master burya kariko karakorohereza wewe. Iwacu bayita ni fraîcheur. Ni fraîcheur. Babisa neza. Yes, novuga yuko rero abantu benshi barabonye ku mbuga ngurukana bumenyi hose. Hari pages za Facebook ama YouTube hose ariko arapostinga abantu babiri bavuga bati aba badukoreye umuti, aba badukoreye ibikorwa bimeze neza. Ariko ikintu numva no chance ntangura kumenya dutangure kuri mwe indirimbo abantu benshi barazikoreye Kadie barabonye ko yagiye kuvuga wa Kadie Entertainment umuntu yoca mubaza ati Masterland ntamenyanye gute? Masterland asanzwe ari umustar. Ntimurinda kumenyana, wewe uramumenya. Ubwirizwa kumumenya kwizina naho mutoba mutarahura. Ibaza ko ari nde yatanguye kumenya uwundi? Ni jewe nibaza ngira. Niba atakumenya Masterland kuri YouTube kuko ayifise kuva kera n'umuririmbyi wa kera amaze gukora ibikorwa byinshi naho nari ndamuzi imbere yuko igikorwa ca Google Map gitangura na hamwe twari bwigere duhurira. Ego hama nararonse projet yo gukora indirimbo, kwandika indirimbo muga kubera ntari umuririmbyi bica bisaba ko ndondera umuririmbyi dukorana. Hanyuma narasavye uwo twari dusanzwe dukorana One Way kubera niwe twakoranye mo logo Breezy producer hari acara mu ndonderera aramumpa turavugana aremera gukora igikorwa. Muri make yarondewe na Ivories. Ego muganda mutumye. Wabwiye ati ndonderera Masterland. Umuntu aririmba neza atuje. Ego. Ako utavuze ati ndonderera Masterland. Oya ntakuri nta zina namuhaye. Ahanyene akabazo ko cagatumbira kwa Masterland tumubaza tuti Master ubucuti bwawe na Ivories kugira kurondera umeze gute mbega wibaza ko ari kubera iki yakuronde? Yendonde ko ari mu professionnel kandi nawe ikarondera mu professionnel aussi. Nibaza ko nizo ending za kweganye kuko na bushuti bw'ikirenga tutari dufitaniye imbere wo natangazo no kwa tana telefone tutari dufitaniye hagati yacu. No before ntitwavugana ntitwandikiranira nkuko twandikirana ariko kandi mumenye yuko ibidukora ari nk'umuntu ashaka kuza kuri PJ Classic gusaba ko yo kuri bwa publicité atari ko ngo muzinanye agavuga ati bijya abantu narabumvise namusika kandi urashaka ko kimwe nkemu kiri ku poem idasanzwe ariko batatuzi yego bakaza nibaza ko niko kamara ko kumenyekana niko kamara ko kugira yo notoriety kandi kugira
reputation nziza ariko na ibi dukora kenshi ko twitwara abandi bantu barabibona kandi tutazi ariko gina kuri stage ushaka ukaja mu bantu mu kabare ugiye guhara ngo ngo ndumuhara ngo arabizi yego cyane mugo kibagira ko murabo urabigira hari nabandi bakubona bihoreye barakubona ariko dirizi cangira ikibazo ngaha mu gihe Masterland bashaka kuba muhamagaye ati ngo kubana indirimbo na Kadie ushaka kuvuga ati je kuntu navyakiriye habisunitswemo sinari ndabishaka canke ngira ngo nuko Breezy yarinze kubinsaba byabaye ibintu mu nyuma wabanje ubikunda canke wumvise kari kintu nawe kiguye neza muri rusange jewe usaza ngo kano kazi ntago ndagakora kugira ngo ariho abantu sinzi ishino vuga sinzi ubustar ko gwa sinsigura imwe kuri twese hari bandi bumvumenga yene mu twiko ni si I don't know bisuga ko umustar nuje kuri amusaba abavyeyi umustar ntuyiga umustar nta muntu n'umusonera umustar donc umustar telefone nuhita bugambira ukibona ubanza ko arinda bakagutelefona kwa gatatu umustar message nuhishira ugo nyene donc nibaza ko ivyo je navyo ndimo ego cyane je d'abord ndazi yuko kwa ndiko nakora bino bintu n'umwuga usaba ishino bita spontaneité mu byo dukora kugira ngo business yorohe uba ugiye kuvuga ngo umva ngo umuntu ngo telefonye cyangwa muri canye ikakubwira business cyumugira ngo bimwe byo bakobwa ngo ngiye kubyumvira ngo cyangwa ngiye guhanuza timu dafise ngo timu ngiye kuvyiga ko kandi atani yihari ngo tuzokubwira usanga timu yawe nawe musangira agacupa ku buryo uri no kuyinforma kuko kenshi usanga abarinvye baba preneur de décision ku carrière yabo nabo mbona kese bari abasaba y'amalabera komeye cyane nka za Colombia n'izindi nizo ziri compliqué ariko abo bose mubona muri Afrika nzima dukuyemo dike cyane stanishikana na zitanu benshi abaririmbyi ni usanga bakoresha team ikora kuri sous direction yabo abari nk'aba CEO ba carrière zabo nimba ni mumvo je na tavuganye rimwe n'imishobayiro nka rimwe turavye indirimbo tubona ko ari indirimbo yanditse neza cyane mu gihe tuzi ko indirimbo ari ya Kadie ushobora kuvuga ati mu ndirimbo namufashe kwandika igitero kigira kabiri indirimbo ntiyari yuzuye neza mu gihe tuzi ko Masterland ni n'umwanditsi kandi akomeye cyane umuhinyanyuzi kandi akomeye cyane umuririmvyi kandi akomeye cyane ushobora kuvuga ati jewe hari ibintu bitagenze neza mu ndirimbo ndavuga ati indirimbo nayikosoye muri rusange imbere yuko indirimbo yandikwa hatangura hakaza yindi ubundi hari n'abandi bantu baca biyumvira bati mbega Kadie yarondeye Masterland indirimbo imaze kwandikwa canke yarondeye Masterland afise ide y'iyo ndirimbo then bakayandika bari kumwe nico kibazo hamace tubanda ni je nishura yego je narondeye Masterland indirimbo iza yanditse yego namurondeye mfise deja le texte nasaba umuntu yoyiririmba yego mugabe bidasigura ko naho no mfise texte nkarondera umuntu aza kuyiririmba akambwira ati aha tuhashirika uko niho byoba neza yuko no kwanka kuko travail d'équipe il faut ko wemera ko uyu nawe ashaka kuzana ide naho yari kumbwira ati nubwo uzanye yanditse ko asanzwe ari umuririmbyi kandi asanzwe yandika indirimbo neza cyane yari kumbwira ati tugira uko biga wibaza ko Breezy kugira arondere Masterland canke Breezy yari yamaze kubona iyo texte kugira arondere Masterland canke ntiyari bwayibona oya Breezy igikorwa ciwe nibaza ko ari muri studio mugabo indirimbo ntayo namweretse wewe nta texte namweretse namubwiye ko mfise texte ndondere uyiririmba umuntu ari serious nero wasanze uyakuzaniye ari serious wasanze wa byagenze gute urashaka no kuvuga ati burya umuntu yanzaniye Breezy haka Breezy twatumaze gukorana nkaba ndamufitiye confiance ko nawe azi ibintu kuko ari we afasha abaririmbye kugira indirimbo bazi muri studio namugire confiance ko nakazi kiwe arazi tuyu ashoboye ibi uyu agira uko namugire confiance uwo yanzanira naramwemera Masterland yamaze kuza agashika mugakora igikorwa wasanze atandukaniye gute n'abandi bantu wasanze yoroshe n'umuntu agumye aragoye gute
jewe si noshima kuvuga ibitandukanya abacanke bariya noshima kuvuga uko nabonye Masterland kuko bose ntiturakorana ngo mvuge ngo ibi mugabo je namubonye neza cane aratuje arorosha ibintu aragutekanya aranagufasha kwizera ko hazovamo ikintu kizima no muri video urabona ko nta kibazo na kimwe kihari bimeze neza video isukuye neza costume tubona ko ari indirimbo y'abantu nyene y'abantu biyubashe yes twinjira mu ndirimbo hagati rero nyene bien umuntu yumvise Google Mama yumva iki atahura iki wumvise Google Mama wumve ko ari imvugo ngereranyo nagerageje kugereranya Google n'umumama umumama turazi twese ko umumama ari kirumara umumama ku umwana yamazi ko mama wiwe ashoboye byose amutunganiriza inyishu zose uzirondera kuri mama actuellement le mot Google il te renvoie chaque fois ufise ikintu utazi n'ingene bacandika utazi kigisigura ushiraba kuri Google bisigura ko Google woyigereranya n'umumama kuko umumama umwana nahagwa hamagara mama naharira naho mama baba yamukubisarira aja kumuryamako donc niyo ngereranyo nashoboye kuronka niyo ngereranyo yes indirimbo tugiye hariya kuri description tukaraba turabona yuko ari indirimbo iri dediye ku muntu kanaka bakumbureka tunabivuge ku muvyeyi wa Lydia Sekera ko byanditse muri description shaka yo dusigurire byagenze gute kugira iyi ndirimbo ibe dediye kuri ujya muvyeyi mbega niwe yitwa Google Mama cyane urumva ni indirimbo yasabwe na Madame Lydia Sekera asaba ko nomwandikira indirimbo ashaka gutura mama wiwe umunsi azoba kwije imyaka 81 urumva ni dedication rero tuca turaganira arambwira uko mama wiwe ameze uko babanye uko bakuranye uko bavukana hanyuma arambwira ati wowe rero andika indirimbo hanyuma turondera uyiririmba rero nca ndandika rero izina namutoreye ni Google Mama ni titre y'iyo ndirimbo ituwe uwo mumama wanatubwiye ko Google Mama gisigura nk'umuvyeyi abazi gusigura ibintu byinshi mbega uwo mumama wa Lydia Sekera wari usanzwe umuzi kugira utore iyo titre Google Mama wari usanzwe umuzi ko nyene iryo zina rimubereye bivaye n'ukuntu mwarayaze ukamwumviriza ko bya vrai nyene ari Google Mama canke nyene wakoreye ku byo Lydia Sekera kubwiye cyangwa ukuntu amusiguye oya umumama ntawe narinzi oya na Lydia Sekera namumenye andondeye kugira ndamwandikira indirimbo nawe nyene ntawe narinzi gusa naramwumvirije aranyagira ndamusaba amafoto ya mama wiwe ama video hama candandika fatiye kuri ivyo twari twayaze indirimbo murayanditse murayisohoye murayiririmbye mumaze kuyimwumvisha Lydia Sekera canke mama wiwe nikiye cyiyumviro kuri bo yabaye feedback kuri bo yari imeze gute novuga Lydia Sekera duheje kuyikora muri studio twebwe tukaba satisfait jewe Masterland na One Way na no mu producer wa Masterland turavuga ati indirimbo n'ukuri twebwe iraturyoheye twebwe kuha abakozi bakoze igikorwa twumva tukinezererewe cha turamuhamagara rero kugira ngo aje kumviriza nukuri no wabwira ko indirimbo yamushitse kunyota ko yari afise text ntiyari yimagine neza ingene bigiye mu mudiho bizakomera nukuri yaramushitse ku mutima aravuga ati ni nziza ndavyakiriye neza aha abantu baca bibaza bati indirimbo ni ya Lydia Sekera cyane ni ya Kadie indirimbo ni ya Lydia Sekera gabo yashimye yuko ndayishira ku rubuga iwanje mvuga nti ya Madame Lydia Sekera yarantumye nanditse donc tuganiriye niho nakuye inspiration y'ivyo nanditse hanyuma n'uburyo
niwe yabutanze nico gituma mvuga nti ni indirimbo yiwe tous les dépenses zavuye kwa Lydia Sekera ego bisaba ko Kadike yabaye buzana amatekste gusa y'indirimbo kwandika texte ego nanditse texte ndakurikirana byose studio shooting Masterland hari yacazana kamerodi kameze neza cyane hamo kanya tugira dutangiye akapera by'umuziki ni propriété intellectuelle oui donc biratandukanye na propriété yandi foncier n'izindi donc ise côté zibiri imva ya côté y'ubutunzi ryo bita droit patrimonial ariyo y'ubutunzi ariyo nk'ubu iri gere na madame Lydia donc bisigura yuko indirimbo tufata nk'uburenganzira bwo kuvuga ati ndimo ndayigurishije kuri company kanaka donc mu byunguka bindi canke ndayihindurira izina undi muntu ndayimuhe ku version donc tu vois icyo gihe ibyunguka muvuga ni ibyunguka canke muri publicité dufate bayikeneye hama akabaho ni droit les droits moraux arizo zacu kandi izo droit rero nazo ngene zimeze nta muntu azigurisha ni droit umva niba Kadike yari yanditse iyo droit yiwe izoguma imyaka yose niyo yigurisha nanje i droit yo kuinterpreta ndayigumana iri nshobora kuyiseda kundi umuntu donc umva niyo mpamvu niyo bise biragoye gusigura umuntu ni nka kibazo twange tabona muri groupe kanaka tuvuga ngo ndi muri yanje ngo nawe ni yanje biragoye guca mutagiye amategeko kwa jagina propriété intellectuelle yes nuko dirizi dutangiye akapera y'indirimbo novuga yuko agahogo Masterland arakagendana ahubwo Masterland arakagendana aducishirize ko gatoya arige tugatiza muzezo murabanza kubaza yuko muri yakazanye kaje hari gusanga bagasize muhira canke bagagopesheje ari umuririmbyi yigeze kubiririmba tumutahe wanje n'agahogo nako ndakagenda umunsi umwe nzurira indege kandi no munsi tuvugana ari hanze babisa neza masa imisegonda 5 gusa hama twibananiza n'utundi tubazo nka tubiri waritanze utiziganya cyane kandi cyane mukanyamuneza kenshi n'ubukere businangere Google Mom our super mom notre héroïne haguruka vuga tubwire muvyeyi tuyagire turabikumbuye mama kandi turashaka tes solutions to mama oh 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 Google mama Asante sana yes urumva iyo ndirimbo nyene yanditse kweli nikorera umurongo hariya mukubanda yuko tuca tubana n'utundi tubazo nka tubiri ntakabazo no cambaza nka Masterland ukorana na Kadike wabibonye gute muri studio nk'abandi bantu bifuza gukorana na Kadike nike kintu babwira bazoze bameze gute kugira bashobore kumvikana neza na Kadike bashobore gukorana ata kibazo na kimwe kihabaye Kadike novuga ko jenga njivyaroshe ko dukorana kubera sans canke sheme je nkorera mu kazi kanje ni sheme novuga ko ziba ziri cadré officiel positif donc ico imva bose ngo ziba ziri positif ko bashaka gukora ibintu byiza ariko organisation ko nuvuga kuri côté organisation nk'umuntu asanzwe afise experience yikuba ari muri administration yabaye umwarimu akigisha indero abanyeshuri harimo na Mona Warda no mukwisi ngoni donc je vais vyose rero kimutuma ko umuntu akorera ku mubiri ku murongo nanje rero ikiba chemistry nziza kuko nanje niwe we nkoreramo nibaza ko kugira ngo mukorane rero neza ntabifashe
donc ntumusitaze Yes. nuko ubukora mu murongo nyine navuga umeze neza uri umuntu ari ponctuel umuntu ari avuga ukuri ari loyal donc niwe nibaza ko yowe niko namubonye kandi nibaza ko sinawe wenyene kuko nk'ubugiye mu mateko tukadukorana harimwo n'undi muntu asanzwe ari umwubahwa asanzwe ari yaba ari umutegetsi akaba umuyobozi okay akaba yaba ari umuyobozi nibaza ko bebisa ko uje zawe zo kuvurugana zakajagari majambo yumvikana cyane ico nimwosha mwohuza basha finalement bingi batubwira byo basani ni nyene turabibonye mugabo rero ifoko tugereza guswanya image twahawe donc stéréotype twahawe twiswanye kugira ngo n'abandi batwizeye ko ni sûr ko no munsi mama Fabiana turi kumwe Kadie canke Madame Lydia hajya bazo tuvugira imbere bakatujyana no mu bizero bya sibihemu bose si tu vois yes kuma critique turiko turabona ya Kadie aho umuntu aca yibaza ati bega Kadie tumufate nk'umwanditsi professionnel ashaka kubigira umwuga ku buryo n'ubundi muririmbyi ashobora kuza akabwira Kadie shaka umfashe kwandika indirimbo kumbure tuzovugana ndaguhemba iki kintu cyanye ni Kadie ata donc turiko turabona ashaka kuguma yandika indirimbo ziwe nyene tubifate gute byatanguye by'ukuri ntateguye ko nja mu ngo ndabigira umwuga ko byari byatanguye ari ibintu byo kunezeza abantu hanyuma muri ivyo nyene hacavamwo ko hagize Madame Lydia andondera ngo ndamwandikire watubwiye ko hari na karirimbo wandikiye umufasha wawe katarasohoka ego rero nkuko nabivuze n'ahandi namye mvuga kuri jewe sinshaka kwishira ko pression nini ngo ngira nkori ibi kuko ivy'umuziki mwege ngira bon namwe muravyegereye ibintu bigoye cyane bisaba kwihangana bisaba ingufu nyinshi kandi ingufu nyinshi ukazishiramwo abantu heze uronke n'uwo musaruro uri ku rugero rw'ivyo washizemwo w'ingufu umwanya donc rero kubera nyabavuga nti n'ubu iyimo Google Map muri juin aho narindi sinari nzi ko indirimbo Google Map uyu munsi turi mu kwicumi izo biri ku rubuga donc muri juin nibaza ko twabonanye na Masterland fin vers juillet mu malo 30 début juillet je pense oui niho twabonanye tuja ku gikorwa murumva ko na amezi abiri 2 mois pratiquement kuko le 1er octobre indirimbo yari ku rubuga rero misi yose namavuga nti ibintu ari ivy'iwawe nta nguvu nyinshi ubishiramwo kugira ngo bikugwe ko niko navuga rero n'ubu ndashakura nk'indi opportunité nkaronka n'umuntu ambwira ati nshaka dukorana indirimbo nzoraba ico nshoboye aba arico nkora ni nkuko n'abandi bantu uko bamupropoje projet imwe ni nkuko ashaka kuza n'undi muntu dufate afise dufate nka label c'est umugambi munini ko ateje twege tugupropoje 10 rero cette fois-ci tuhaye ikintu c'imyaka 2 kuziproduza no kuziheza navyo ni ngo nibaze birimite ziba propose Masterland azoza rankocha yego cyane ariko cyane ko ari wababaye mu gihe kirekire ashobora kukubwira ati ibi ni sawa ibigendo kuno ariko madamu ngitakambi ati ibi bintu birimo ingorane nyinshi baraba si gutakamba muga niko je nabibonye nk'umuntu yabijemwo atavuze ngo je vais planifier ngo ngira nkora akakazi ngira nje muri ariko waje witeguye niko oya sinovuga ko gusa ngira ngo Masterland bakunda kuvuga ati itara canke etwari ati
etwara ari iyiwawe ntushobora Kuko- kuyikwepa ko turavye nk'indirimbo morogo kuntu iri kiragenda neza abona yuko ari ibintu bihezagiye reka nk'ubu twitege yuko nko kuri YouTube hariya ya Kadie nk'ikindi kintu twitega yuko kizokurikira waramaze kugipanga canke nikiraza nyene uvuga uti ubu nzoca nkurikiza iki niki tubiha umwanya ariko birahari mpejeje kucishura yacicisha ikibazo tanga umurongo wa telefone kugira ngo abatwakure batuganiririze abatumire bacu kuri telefone murahari 37 gusa bwira kuri bune PJ Classic FM alo mwiriwe cyane meze neza turamukiriza abatumire bacu Masterland na Kadie na Masterland turabaramukije amahoro ukene nziza ego Homeboy ku Mutanganoro Homeboy ego amitambere nuko ku Mutanganoro ewa cyatubirira piteka ku kintu kubera abatumire Kadie na Masterland yashambere nuko bakeza abandi ko kimeze neza Homeboy ndakoze kamwe ego ariho ama emission abera amasaha hamwe dufate kwireba nandi radio ikazi ko ziraba kandi izo radio urazihamagara ko umwanya umwe nyene ubusa ama radio atandukanye rikavuza imihoro itandukanye icari imwe oya mfite radio imwe ariko ugucisha bakoze ngo manumviriza ndi aha batumiye na akana naka ego urumva niyo mpamvu urumva numviriza mbere kubera nashobora guteka atanu inoti 3 shano kuri imari guhezagire ifo kugira Digo hapanda bakeze mukora neza kandi ko twashakiriye neza nawe turagukeje Homeboy cyane Homeboy nawe turagukeje muramukeje Homeboy nawe turamukeje amaze kudukeza gatatu banavyerekana kuri Buje FM dukeje n'ahandi no ngaha hose sava baza neza oya Homeboy twebwe nta musi numwe atakura ku radio ngaha nta musi numwe umunanye nakwiya award muze muri bagira aya makategori mwibagira amakategori yaba abantu bandika yamwe muri ngaho nyene babwira bategura ama award amakategori Homeboy ngiraheze nk'imyaka 10 iyo zina uburizo utanze n'umuntu ariko kivi telefona mwiriwe neza tuvugana nande inde kirere zombi ngaho kumugirigiri yawe zombi kumugirigiri umeze neza turamukirize Masterland na Kadie igihangara igiti usimbira ko hafi kugira ngo akarezo kaduge turiko turakumva neza nuvuga yuko urabugahagarara neza uca usubira kwakura ni bon tugaho hambere muratwenze mvuga tugaho hambere twarudira ibiti kwe tukazungurutse ariko abahinga bakubwira yuko connection ndende itari hejuru habwe iri munsi naho twebwe byafasha bifata kuri telesere ariko n'akantene oui ça va isawa amahoro cyane tuvugana nande Vava Vava turamukirize Masterland na Kadie yo amahoro cyane Vava iconnection ishikiye bose sasa amahoro cyane Vava urakoze cyane kwakura neza ego merci agenda na Kadie nyandikoiwe ati ndakunze inyandiko ya Kadie yandika neza ego cyane ndabwiye ndembereye indirimbo zokomeza ndayisaba ku radio nkuko dusanzwe tubikora merci urakoze cyane yego okay urashoboye Kadie ndetse na Masterland merci beaucoup tugushimira cyane Vava okay nije ndabashimiye mwakoze kutuzanira Kadie na Masterland asante sana kandi tumushimira no ku sponsor yeme kuduha kuko ivyo muri timu yabo barabihisha barabifactura bwange indirimbo yabo none barabifactura Masterland ikavuga ati ku bantu bategura ama award barakwiye no kuraba ati bano bantu bategura ama award hari izindi kategori bari bakwiye kuzabara Homeboy yaramaze kuzironka zitari nke zigera kuri 3 damojina izumu best fan Hello Classic Vibes Manyana nyama meze neza ya bimeze gute ga Loev gute na ni bon umeze neza
na Fulgence ndamuramukije. nanje ndakuramukije umunsi ko wigize Tomboy nibiki turamukirize Masterland na Kadie. Abahoreye mwiriwe cyane Kadie na Masterland. Mwiriwe cyane, mwiriwe. Ego denda ko ndangene Kadie yandika kandi ndamuteye intege ntabwo umuziki intege kuko mu muziki nuko bigenda aguma atera imbere afasha abaririmbyi nuko yamabikora aje imbere na Masterland ndamusabiye imigisha myinshi. Amen, amen. Merci. barayicakiye barahejeje guheza turacakiye nuko twakira umunywanyi wa nyuma mwiriwe cyane amaro cyane tuvugana nande kindi umukunzi wanjye kakabazo nari mfise nagomba ndagatumbereze ku Kadie bashaka mbaze ko yarasanzwe ariko indirimbo yabwiye ko yaciye kwa abantu atariho yatunganirijwe muzima yaze byose akakana teze numvajeyo sindakumvise neza uvuze gute ariko kandi indirimbo yambwiye numvise ko yayicanye ariko atari we yayikoze nk'uko byari ni umwanya nuko igikorwa cyari cyihuta nuko tukwishyira mu kanya ashatse kubaza yuko onu yatayikoze indirimbo ati nuko igikorwa cyari cyihuta cyangwa ngira ngo yarayikoze arimwo yakoze abantu producer batatu Masterland n'umuproducer hari yarashizemo yego allo msava Mugiza kumuzinda. Kumuzinda umeze neza turamukiriza hano Masterland na Kadie. Ndakora muri Kadie Masterland. Amahoro cyane kumuzinda muraho ndakumbuye urakoze cyane kumuzinda oye indirimbo kuko mama yakiri gute deja pakino ko yes igoro nk'abantu tugenda turangiza ikiganiro novuga yuko tuca dusaba nka Kadie ngaha tubwire nk'akajambo nyene kagasunika rugi nk'akantu afise yo babwira nk'abantu nk'abakunzi biwe nk'impanuro canke akantu ashaka nyene kuvuga jewe nagira nshime nakajambo ko gushima shimira abantu bose baduteye intege muri iki gikorwa kuva indirimbo igitangura ko hari abo twahanuje hari abaduherekeje cyane cyane dushimire mama Yupi yaraduherekeje no muri studio araduherekeza mu mamoma amwe ya shooting tumushimire cyane naca nshimira abantu bose bariko baranshigikira abantu baraba amashene yacu ya YouTube abi wanje abi ya Masterland kuko ubu unya ba Masterland baza bakaraba iwanje bakaraba hari turabe hose kuko ibikorwa byose byama biriko birungura abantu umunezero impanuro rero nagira ndabashimire cyane nukuri ni jambo ryo gushima Master mu masegonda 30 yabivuze nje nongeye ko gushimira mwigwe mwaduhe umwanya ikiganiro ca weekend kiraryoshe kuntu numva kumenga vibe iri ari nyina weekend nyene na equipe twakoranye muri kile gikorwa nukuri turahari mu gihe tukiri bazima vraiment abantu bose bashaka ko dukora boha dukora ivyunguka dukora ibintu bya bien bose nibaze dukore turi gare turi dispose kugira ngo tubaserve kandi duserve n'igihugu à travers impano zacu yes nuko tubashimira cyane muri rusangi mwakoze weekend nziza asante kadushimire kandi turizimane ko byari bimeze neza igorobana yuko yari weekend imeze neza ka vibe nyene naho akabeho kari kahari ariko nta kundi nyene nagakrima nyene twari dukeneye yes yari classic vibes barabizi basanzwe babizi ko dukora ni kwa kundi nyene yes dushimire cyane Fulgence Mika wakoze thank you so much igoro ndagushimire nandi twabanye neza nshimire Drizzy nshimire abatumire ko babitatu ubutumire bwacu yes twakoranye neza nshimire n'abatwumvirije ni hahande nyene the sound of happiness PG Classic FM byari byiza nuko tubashimire mwese mwakoze kubana natwe novuga bice kuri FM yacu 97 n'ibice bitatu mwakoze kandi kubana natwe novuga
muciye kuri YouTube yacu PJ Classic Media. Tubashimire kandi mwe mwanditse ubutumwa bugufi muri rusangi, mwe mwakuye, dushimire cyane abari mu ntara Bubanza, mu ntara Ngozi, Kirundo, mwakoze kubana natwe muri rusangi. Tubashimire kandi nuva ko ikiganiro cy'amakiba ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatanu saa 10 z'umuhingamo kugera saa 12 z'umugoroba. Twari kumwe na Fulgence Mika na Drizzy na Kadie na Masterland, ubundi kuri Jeni twa Igor Burundi, umusaza aka Hasta la Mañana, tuza ku munsi wa mbere. Jewe na Team Classic Vibes, ubundi kuri Samirizi PJ Classic FM, the sound of happiness, radio station number 1 in our country. Mr. AG Burundi, Hasta la Mañana. Ciao.